twese Fanny Lavine tuzomutora nk'abakinyi ba filme bose abandi bose muri competition mu vyumve yuko Fanny Lavine turi kumwe tubonye Fanny Lavine the winner kabisa tubonye Fanny Lavine turiko tubona filme muri rusange hanyuma ikindi kintu naco no basaba la prochaine occasion bazosubira gukorera bino bintu bamenye yuko turahari niba batazi ko tuhari bazi bande ko bahari kwanza kwirya Alvella tarimo Alvella nk'umuririmbyi nyene Alvella muhimbare avyerekanye hit muri gospel no muri film kwirya Alvella tarimo rero hari umukinyi tudashobora kwirengagiza CADEAU RAVELLE ego nawe afise umuzo mwiza ibikorwa vyiza kandi ugerageje kuraba biriko birafasha biriko biratouchinga cyane bitegura igikorwa ciza ni filme ndayibatuye ino filme izoba ari nziza igituma ari nziza sino kivuga no munsi nzokivuga hageze yuko no filme tuyirekura ariko ndabasezeraniye yuko ari filme nziza muzoshobora kuronkamwe inyigisho nyinshi nyene muzoronka ibintu byinshi bitandukanye Entertainment. For sure twizera yuko mumeze neza aho muri hose bakunzi ba entertainment tubashimira cyane ku rukundo mukomeza kutwerekana ntajyo umunsi ku munsi aho biboneka yuko muri kumuradukurikirana muri benshi mu mihingo itandukanye tubibashimire ariko bagenzi make your comment muna subscribing kugira muzohore mu babambere kwironkera bino bintu mumaze kubimenyera wumvise ijwi nkiri umenya ko ari umuhungu wanyu ndi kuri Leonce the son of God Dr. Vlog aka Diko ni mukandi kazi nkuko nabibabwiye rimwe na rimwe dusohoka ibiro tugasanga abakora cinema aho baba bari mu bikorwa bitandukanye mwatangiye mubibona uno mugabo Sabbas inkuru nziza nkuko nakomeje kubivuga yitavye umuhamagaro umwe mu bantu bakuye amaboko mu mpuzu bariko barakora hasi hejuru Sabbas uno mwaka twamye tubivuga mu kiganiro kiraho yaba Fescabe yarongeye gutanga ibihembo wari guhava bimarana abantu wari gutwara igihembo cy'umugabo yitwaye neza wari gutwara filime nziza wari gutwara nimba bahemba no wambaye neza kurusha abandi ama best collaboration ama short ama full movie hera mugabo ndacibaza n'ubu ngo zino ngufu zivaye ubwa mbere na mbere turaramukije abariko baradukurikirana ni Sabbas nziza nkuko ariko bivuga izo nguvu ntandi zova atari kuhoraho buriya Imana nituma bikunda ariko kandi ndumwe numva umenga umwanya mfise umengo si munini umengo si munini rero mbageze kumwira akantu ngo ka 24 uburyo menga umunsi yaba vyakunda woba ufise yandi masaha arenze yes rero numva umenga umwanya mfise si munini nkumva rero uwo mwanya ukungana kose ntegerezwa kukoresha
nuko peut-être ngira ngo hari bimwe bigenda birambloka nk'ibijanye n'uburyo canke ibyo bifuza ariko bikorwa ugasanga ntivyakozwe ku mwanya sino nibaze ko mba nkora byinshi birenze ibindi ko ndakora pour le moment ariko ivyo byose turabikesha uhoraho we abadutije amagara meza akaduha n'izo nguvu ingoga zo gushobora gukora nukuri tubishimira Imana ntaco nse no kwirata atari gushima Imana yoyo yagiye nshoboza gukora ibikorwa bitari bikeyi canke iri kiranshoboza gukora ibikorwa bitari bike biri imbere wanashaka byinshi abantu bashobora kuba bataranamenya. Wow, uramukije abantu unyibusa nanje yuko nona gukeza ntabwo novuga ngo igihe kirarengerana happy anniversary bayita gote wedding anniversary wa musi narihenze ndakurimbira nka anniversary nari ndavyibagiwe nima ndavyibuka neza urakwije imyaka 4 itanu wubatse ugwawe mu gihe benshi bazi kuri umusore hano hanze sindi umusore ahubwo yine Sabbas ko abantu bazige baziyambarira cyane cyane nk'abastari ata n'ikintu ngene gihari kindi sure bakiyambarira impeta mwe neza nivyo birashoboka kandi bariho bazambara ariko jewe suko yambara gusa ndubatse ndumupapa yibibona umbabarire kano kantu kamenga kari mu tuntu ntundi ariko tukagireko nibona ko wahimbaje ino myaka 5 cyane kwibaza ati umuntu nka Sabbas je nkunda kubita abasore abantu muri entertainment nibwo babubatse umusore w'igikundiro umuntu boga risa neza ibigeragezo by'inkumi hano hanze zibangamiye abasore muri no myaka wewe ubigwana guteka Sabbas unubatse ubwa mbere na mbere ukubigwana ubigwana nkuko wamye ubigwana kuva na mbere urumva hanyuma nibaza yuko hazakunda nk'umustar hari na byinshi bigenda biragabanuka kuko hari umuntu amenya ko wubatse akumva yo kubahira ico hanyuma ikindi kintu naco kenshi umuntu bamugura kuyo yigurishako bamugura kuyo yigura filozofi bakomeye bamugura kuyo yigurishako ego rero birashoboka iyo wigize nyene kubona nyene uko umenga uri wa wundi woguma wiruka nyuma y'abantu canke bakwiruka inyuma ukabahereza uwo mwanya birashobora kutoroha bikagorana ariko ndi wa wundi abari umwanya munini mu bikorwa kandi niyo ntaba ndi mu bikorwa ibi mba ndi mu bindi bikorwa kuko nsanzwe ndi umuvuga butumwa rero iyo ntari mu ivuga butumwa umwanya ndanezerwa iyo naronse akanya ko kuba ahantu hihereyeho gusenga so kuvuga ngo sinogeragezwa nkuko nabandi bose bogeragezwa ariko ibigeragezo vyamaho kwisi rero umuntu ni wamenya jewe ndinde ni gute no hagarara muri bino bihe ni gute no hagarara imbere ya kino kintu hama bikarengana kuko amashurwa aruma kabisa yandi niho guma ujana wese ibamba mvuze kano kantu mbabare nuko nigeze gusanga n'ahantu urabona abanyamakuru kwe tugendera kwabanza amatwi abakobwa bariko baraharira ngo Sabbas ngo numusore abandi ngo menga rubatse nkace nibaza cyane no mutipe bakibona nk'umusore afise hit nkino kandi akaba ari bogare tube tubivuga hano bantu ntazo barokoka kuko abastari ngo murakari kwa gose nibisanzwe kwibaza abana bacu umunsi Sabbas kwawe kano kantu nkakibuka nzoka mubaza numva ubujya gwana zino ntambara nibaza yuko ari ntambara n'abandi bose bagwana uretse ko peut-être intambara z'uwo muntu amenyekanye cyane azwi n'abantu benshi zishobora kumenyekana cyane canke uretse yuko nabo mumenya bashobora kuba benshi par rapport yabo umenye uwo wundi sino intambara z'ubuzima zamaho ariko izo ntambara nyene n'umuntu uwari wese amenye ingene ashobora kuzigwana hanyuma ubuzima bukabandanya kabisa twigarukire mu gikorwa ahantu tugusanze nabonye uwitwa Mimi mbona Constance sinzi undi muntu ntamenye neza nawe waruhari ni ingaruka ibandanije kuko abantu bari bagize jo bundi ngo mubahaye final mugatubona mu mavuta ya season 8 nimba ndavyibuka neza ariko amakuru mfise nuko ntiza kurenga hano haniraza guhera niyo ibandanije canke ugira bakubita ibindi bikorwa ko tumaze kumenyana nk'umuntu atanga ibikorwa byinshi tout d'abord ingaruka iracabandanya igihe cyo izobagire ihere tuzobimenyesha abantu kuko urumva turacari juste au début ya saison 8 turacari kuri episode 1 ya saison 8 tumenyereye dutanga ama episode 12 cette fois-ci tukazobona ishora guhera episode zirashora kurenga 12 ariko ico abantu bakwiye kumenyaho nuko ingaruka izoherera kuri saison 8 ico ni kimwe ino saison turibwo ni ya nyuma ama episode gusa ni atarahishurwa ama episode niyo tutaramenya either yuko aba 12 nkuko twahora dukora canke yuko zishora kuba mwe yazo canke zikanarenga
hanyuma hari yindi isanzwe iriko irategurwa nayo ni serie izoca ikurikira ingaruka ariko hagati aho ari amafilime y'igiswahili abakunzi bagiye gutangura kuza bararonka zivi wawe nyene muri GN zo muri GN ariko pour le moment kino gikorwa dusanzemmo ni gikorwa ca Constance niyo Constance niyo benshi baramuzi ni filme turiko turafashanya turiko turamufasha muri directing twafashije no muri bimwe muri story na script rero niyo turiko turakora yego ndagifisemo ukuboko bitegura igikorwa ciza ni filme ndayibatuye ino filme izoba ari nziza igituma ni nziza sino kivuga no munsi nzokivuga hageze yuko no filme tuyirekura ariko ndabasezeraniye yuko ari filme nziza muzoshora kuronkamwe inyigisho nyinshi nyene muzoronka ibintu byinshi bitandukanye ego ariko hagati aho hariho n'izindi filme abantu bagiye kuza barabona nagenda kinamwo nkuko abivuze ibikorwa birahari ni byinshi igikorwa abantu bari bakunze cyane citwa ibohero hoba hariho umugambi wuko kizogaruka canke gahunda yacu yarangiranye na kiteki programme canke gahunda y'ibohero nukuri yaraheze yahereye hajya nyene kandi ni byiza yuko yaheze abantu bakikunze bakinezererewe byagiye binyereka yuko bakunze inyigisho twabahaye ariko izindi filme zirahari zizoza zifise inyigisho zitandukanye finale y'ibohero nijya nyene mwabonye le fait que rujya rugo bari bamaze kuva mu ibohero nta bindi byinshi twashatse kongerako kuko dusanzwe turi no mu bindi bikorwa ariko mwitege ahubwo ibindi bizoza biri nyuma peut-être zishobora kuba nziza kurusha n'ibohero by the way ije filme barayirekarama gose Saba nahavuye nibaza ati nk'umwanditsi mu banditsi dufise beza mu gihugu nubwo usa n'werekana ko menga inkuru yaraheze nta kundi kuntu wojonga ukavyaza mw'iyindi nkuru film ikabandana kuko nibaza abo muri ko mukorera kuri politike yica abantu bakunda n'izindi zose bariko barazikunda mugabo byabonetse yuko ibohero nkanje ndabiravyiza kubandanya n'ingaruka yari kuba akana akuntu woraho uburyo ukikiriza iyi film ikabaho mukahora bipya abantu c'est possible birakunda wanashaka muri ya filme harimwo amaparti menshi tutagiye twerekana ibintu bimwe tutagiye twerekana ziri branche iyo turiko turubaka filme kenshi ni nk'umuntu yubaka inzu kenshi iyo wayihaye fondation ikomeye iyo ishobora kugira etage rero fondation yo muntu zeye yo mwibohero birakunda yuko iyo ndugiriza ku iyo nzu nuko gusa nsanzwe ndi mu bikorwa byinshi ariko abafana bariko baradukurikira hano kuri Diko Entertainment ndashaka ko n'amakomantere yanyu menshi nimwe bamwifuza yuko ibohero ibandanye ndakene kona comment zanyu kugira ngo ino filme ishobore kwibabandaniza ico nkubwiye cyo nimba mu byo uzofatira ko harimo na feedback eve kuri Diko Entertainment ino muvira bandanije kuko ibyo nagenda kubaza kuri n'ubundi niho nabiboneye bavuga ati wana umusaza arabe adukubita akantu k'ubwenge kabisa nibaza yuko bazobironka mutuntu n'utundi buyarushe tunakoreka kuko twagusanze mu bikorwa tuba tumeze nk'abana gufashe ku nguvu ni hamwe nawe n'ubundi witavye umuhamagaro utegeza gutanga n'ibiganiro uvyakira gute mwihiganwa ririko riraba hano muri entertainment muri Nusangi yo bise best influencer award yateguwe na Irebe ni radio imwe mu radio akorera hano kuba mu bantu benshi cyane nimba ndavyibuka bashika 70 ngahe barashika mu 30 abantu bari kweganwa nimba ndavyibuka canke banarenga kuba mu bakinyi ba filme bahamagayemo umuntu umwe akaba bafate uko ari umu influencer mu gihe abandi bantu benshi bariko barakora mbere ugasanga n'abandi bantu barimwo harimwo abantu baba photographe abantu atakintu kinini barakora cerekana yuko ari aba influencers wakire gute kino kintu kuba dufise elema imwe mu gihe byabyishweze ko nibi buri bari guri badufise elema nka 10 muri cinema. Okay, thank you so much kwico kibazo. Hanyuma ubwa mbere na mbere nagira nshimire nongere nkeze Irebe radio. Icambere nuko bashizemmo nuno muntu umwe. Hari ibintu byinshi diko bimaze kuba by'ama competition ugasanga abakinyi ba filme bari négligé ntibanabibutse ariko omwe ko Irebe babonye umuntu umwe dimo akaduserukira natwe tuzotora nka twese Fanny LAVINE tuzomutora nk'abakinyi ba filme bose abandi bose muri competition mu vyumve yuko Fanny LAVINE turi kumwe tubonye Fanny LAVINE turiko tubona filme muri rusange hanyuma ikindi kintu naco no basaba la prochaine occasion bazosubira gukorera bino bintu bamenye uko turahari niba batazi ko tuhari bazi bande ko bahari
ni bande bazi ahubwo igitangaje Saba kubera iki nabona bari mu photographe bamwe musanga bamenyekanye bari ko barafotora babakinyi ba film none umuntu nawe yagufotoye ari uko umuhaye akazi azaguhiganwa gute wewe sebuje utahiganywe no ico jewe sinza kugihagarara ko cane peut-être ko umuntu yagize mahigwe ahubwo ico kibazo abantu bateguye no competition nabo bacigiye ko kugira ngo la prochaine occasion bazogire evolution bazokwameliorer mu kuraba bano ba influencer bagiremo benshi ari si hariho benshi batagize sabakinyi ba filme gusa hari benshi batagiye baboneka ariko nabandi peut-être bafise wanashaka amazina mato ariko ugasanga bo bari muri iyo competition ivyo je sindabihagara ko kuko sinzi critère irebe bafatiye ko kugira ngo bashobore gutora abo bantu ariko ico no basaba kugira ngo bameliore pour la prochaine occasion byo bavyiza bakontakse n'abakinyi benshi n'abandi bantu bafisanzwe bafise ibindi bikorwa bagiye bakora byinshi byagiye bimenyekana canke byamenywe na benshi kugira ngo iyo competition ishobore kwaguka sino courage kandi félicitations kuri kino gikorwa muriko murakora twebwe nk'abakinyi ba film Fanny LAVINE turamufise kandi thank you so much kubona mwarashize mwo n'uyu umwe ibisigani baza yuko bazogenda barabona aho ibintu bitagenze neza kugira ngo bashobore kugenda bameliora imbere ko duce tunakavako nahavuye nibaza ngo nkekajewe ijambo influencer shobora kuba ntari tahura neza bigatuma harimo abantu bamwe dushobora kubonamo twibaza ati ntibari babikwiriye kandi kumbure baba barimo ariko nka wewe bino bintu birimo showbiz urayizi yewe ko nk'umuntu kugira yitwe umu influencer makiritere tuyareke ni bihe bintu ubona yo gakwiye kuba yari yarakoze kugira aronka iyo title kuvuga ngo ni umu influencer jewe sinshaka kuvuga byinshi ariko nshaka reka mpagare ku kantu kamwe dimwe umu influencer numva ku bwanje yategerezwa kuba umuntu ashobora kuba yarakoze ibikorwa byagiye biboneka byafashije muri societe byafashije mu gihugu kandi ibyo bintu bikaba byagiye bifasha imitima y'abantu batari bake ibikorwa bishobora kuba byarahinduye ubuzima bw'abantu swate nambari impanuro swate nambari filime yakinye swate nambari ibikorwa ariko bikaba ari ibikorwa dimwe tubona yuko umuntu arafise suivi apana ukuzana umuntu ata suivi afise peut-être ko muzinanye cyangwa akaba afise suivi naguciriyemo ariko yemfluence abantu mu buryo bubi erega haraba negative influencers babaho ariko peut-être twizere yuko arikije nk'abantu kwiba kandi ukaronka murongo munini w'abantu bagukurira twizere yuko irebe uwo muntu batari kumushiramo umu influencer yoba yari influence negative nizere ko atarimwo ariko umu influencer nivyo gusa vyiza muri competition uraraba ntuze amanivo mbega naba influencer bari kuri quel niveau mbega nabantu bagitangura nabantu bubatse amazina nabantu bameze gute nibaza rero yuko ntitwomenya kategori bo barahagazemo kugira ngo bashobore gutora bari abantu ariko ico twosaba nje mu masaba sina nitegeko wanashaka ni nka suggestion ikindi gihe botegura ino competition bazohe amahigwe no kuri babandi peut-être novuga ngo boba barabaye aba influencer bamaze kumenyekana cyane canka amazina yabo ari karakura kuruta kugira ngo niyo competition ibandanye kugira ingufu kuruta iyo baza guturamwa abakinyi batanu ba film havuyemo Sabbas inkuru nziza na Fanny LAVINE we bamaze gushiramo nabahe bandi bantu batatu ubona ati abantu kuri ndabona ko muri batanu batari kuburamo umpaye ikibazo kigoye yamara kiroroshe umpaye ikibazo kigoye parce que mu abakinyi nkunda abakinyi mbona bashoboye abakinyi mbona bariko barakora cyane ni benshi cyane dushatse tukareka kwanza kwirika Alvella atari Alvella nk'umuririmbyi nyene Alvella muhimbare avyerekanye hit muri gospel no muri film kwiriki Alvella atari okay ni benshi batari muri reka tunyibukije umuntu ahubwo nari nigeze niyumvira ko yego muhimbare Alvella rero hari umukinyi tudashobora kwirengagiza CADEAU RAVELLE ego nawe afise umuzo mwiza ibikorwa vyiza kandi ugerageje kuraba biriko birafasha biriko biratouchinga cyane hanyuma tuvuze aba influencer eske abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana
kumbe ngo niwe influencer okay ekije bitujemo cyane nzosaba gushyira mu bajaje uriko rankora ahantu burya nta mu influencer mwiza abaho nk'umuntu preachinga nk'umuntu avuga ijambo ry'Imana cyangwa guhindura uwo muntu ni mu influencer akomeye uwo muntu ni mu influencer akomeye reka nituje kure gusa nibaza yuko byo twagiye tuvuga bimwe bazobona ko bokorera ko dibaza ko bazobikorera ko ariko jewe vraiment abo mbona ni benshi navuze CADEAU RAVELLE mvuga Alvella muhimbare ko ari benshi ni benshi hari habura umwe kugira dukwiza batanu mushirwe ko dukwiza igiti muri bano bagabo rero dufise abantu b'abagabo bibihangange sana bigoye guhitamo ndabihevye so zishobora kuhura nawe ngo ngirirwa n'amahirwe mwe mu bantu bavyerekanye ufiteke ibintu byinshi biciye muri filime zawe nawe wagiye urigisha ngo tuvane atajambo ryo hindura isi usigiye abantu rimwe canke kabiri dushe tuzinga kamera twimanukira okay nta byinshi nza kuvuga ijambo rihindura isi ni jambo ry'ubugingo iryo jambo ry'ubugingo jambo ni wa wundi ni Kristo niwe ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu nashobora guhindura n'ubugingo bwacu hanyuma yatanzwe mu isi nk'ingabire kandi abamwakiriye bose abaha ubugingo budashira rero nshuti mugenzi uri kuradukurikirana kuri Diko Entertainment nta yandi majambo jenoro nkamvuga uretse ijambo rya Kristo rivuga ngo nimuze mwebwe abarushe n'abaremerewe kugira ngo abaruhure nta rindi jambo no hava ndonka riza riruta iryo rivuga ko Kristo ari umunyembabazi kandi ngo yaje mu isi atazanwe no gucira bari mu isi urubanza ariko yaje ngo bakizwe nawe naho ubu umunyavyaha w'umugarariji ukamwizera nta rubanza ruzogutsinda numva ari ryo jambo nashaka kugutekerera Kristo ni umunyarukundo n'umunyampuwe kandi arakurindiriye yuko umwakira ukamwizera nk'umwami n'umukiza hama akakugirira neza akaguhinga biri ubugingo budashira Imana ibahezagire mwari kumwe na Sabbas Nkuru Nziza ushobora kudukurikirana kuri Sabbas Nkuru Nziza kuri Instagram na Facebook ushobora kudukurikirana kuri Sabbas Company nawe wifuza ibintu by'imyambaro ariko kandi dukurikirana kuri GN Films ushaka iby'amafilme indirimbo ja kuri Sabbas Burundi Imana ibahezagire cyane turabakunda ibikorwa birahari ni byinshi cyane mwitegure yuko tugiye kubana namwe tugiye kubamarirungu tugiye kubanezereza mu buryo butandukanye Imana ibahezagire dushimira na Diko Entertainment na Fridore mwe mudahengeshanya kutwitaho no kushigikira no kushigikira runo ruganda rwacu kugira ngo rukomeze gutera imbere Imana yena amahoro ibahezagire thank you so much bye bye mukamenya ko gahunda ngo no gutsindwa sorry gahunda no gutsindwa usikubali kushindwa utashinda kwa jina la Yesu we love you so much hasta la vista